tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu umuzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana kugira uza aho nyene. Umvise Imana. Ndamaze kubona abantu batangura neza cyane, ugasanga mu mpera y'ubuzima bwabo barangije nabi rwose. Uhuye n'abo bantu uca utahura ibyo ndiko ndavuga uno munsi. Mugabo ndizera n'ubundi kuza kuntahura. Sinzi ingene bisa aho bigeze, mugabo uyu munsi nazanye ukwizera kandi nazanye ijambo ry'Uhoraho rizotuma urangiza neza muri ubu buzima. Narimvuze ngo rizotuma urangiza neza muri buno buzima. Iyo mvuze kurangiza neza, kumbure ushobora guca wumva amaspe menshi, mugabo nagomba nyene nganirire muri ayo maspe atandukanye. Sinja kuvuga ikintu kimwe gusa, mbwa ndaza kuvuga ibintu bitandukanye. Ikintu cya mbere wotahura nuko ikintu cyose urimo muri ubu buzima kirafise intango, gifise n'iherezo. Ubuzima dufise, ubuzima tubayeho ngaha kuri nose ubwabwo ubu burafise intango. Bwatanguye umunsi mu nda ya mama wahinjirayo urusoro rwawe, mugabo gushika uno munsi buracyabandanya. Ariko nagomba ndakubwire ko burafise iherezo. Intango sinzi ingene yagenze, mugabo uno munsi naje kwifokaliza ku iherezo ry'ubuzima. Waratanguye, uri kurabaho, ariko uzoheza. Aho narimvuze ku buzima, mugabo igikorwa cyose uri kurakora uno munsi, ukaba uri umunyeshure amashuri azohera, ukaba uri umukozi umunsi umwe ibyo bizohagarara, ukaba uri umupapa ntuzokuba muri umupapa igihe cyose, ari igihe ivyo bizohagarara umunsi umwe usange nukiri umupapa mu rugo, atari muri sanse yuko wahukanye, mbwa muri sanse yuko uraduze kubana n'umwami. Ibintu vyose bifise intango kandi bifise n'iherezo. Alors berereka mugome mvuge gutya, n'ibibazo vyawe birafise iherezo, n'ivyo ucamwo bikakurusha umutima birafise iherezo, navyo birafise iherezo ryabyo. Alors kuri bamwe bagira iherezo ribi kubera hari ibintu kanaka batamenya. Uyu munsi rero nagomba ndagufashe kugira ngo noserema ko uriho kandi uri kurabaho, mugabo umenye yuko ivyekeye iherezo ryawe birakomeye, hamerezo ryawe rizogende neza. Nagomba dutangure gusoma imirongo imwe imwe. Umurongo wa mbere nagomba duhereko uri hariya mu gusubira mu vyagezwe igice cya 32. Some mpereye ku murongo 32, mpereye ku murongo wa 28. Avuga ngo kuko ari ihanga ry'abantu ataco bibaza atabwenge buri muri bo. Iyo baba abanyabwenge bo kwibajije ibi bakiyumvira ivy'iherezo ryabo. Praise God. Umviza uyu murongo wa 29 uvuga ngo iyo baba abanyabwenge bo kwibajije ibi
bakiyumvira iby'iherezo ryabo. Kubera ko Bibiliya itavuze ngo bakiyumvira iby'intango yabo, ni kubera intango si konta cyane, igikomeye ni iherezo. Bibiliya yavuze ngo yari kivuga kuri iri hanga, ivuga ngo iri hanga ntirifise ubwenge, ati igituma ridafise ubwenge, ati n'abantu nta na kimwe bibaza ku iherezo ryabo. Mu yandi majambo, dufatiye ku cyo Bibiliya ivuga, umuntu w'umunyabwenge ni umuntu apranifya iby'iherezo ryiwe. Iherezo bararitegura, iherezo ryiza rirategurwa. Iherezo ndasubiramwo ryiza ntiripfa gukorokera ku bantu, guheza neza birategurwa. Kuko birivuze ngo iyo abanyabwenge bo kwiyumviye, boteguye, bocishije mu vyimviro vyabo, bakiyumvira iherezo ryabo. Vyumvikana ngo nta muntu n'umwe agira iherezo ryiza rimukorokeye ko giturumbuka. Iherezo ryiza mu bintu vyose turiko turakora ntiriza giturumbuka. Iherezo ryiza umuntu wese agomba kurangiza neza, birivuze ngo aricara akiyumvira ivy'iherezo ryiwe. Mu yandi majambo, ku muntu yicaye ahantu atari kariyumvira ingene azorangiza, ibimusamaza ni vyinshi, kenshi yama yisanga inyuma ya vyose yarangije nabi ivy'ubuzima bwiwe. Ngabi bivuga ngo iyo iri hanga ryari hanga riko ravugwa, iri hanga riba abanyabwenge bo kwicaye bagaplanifya ivyerekeye iherezo ryabo. Vyumvikana ngo kubera ko baticaye ngo biyumvire ivy'iherezo ryabo baritegure, birivuga ngo ntibabaye abanyabwenge kuko batiyumviye ivy'iherezo ryabo. Mugika kivuga ngo umunyabwenge araplanifya akiyumvira ivy'iherezo ry'iwe ingene bizoza. Mu yandi majambo, ndamaze kubona iyo abantu bicara biyumvira ivyekeye ubuzima bwabo, bariyumvira intango. Nga Bibiliya ikiri kirasurinya cyane, n'igisurinya intango iri kisurinya iherezo. Vuga ati umunyabwenge n'umuntu ameze nk'Imana, abari mu ntango akaraba n'iherezo, arabira icyarimwe, abirabira ibintu ari bibiri, araba intango akaraba n'iherezo ry'ikintu. Mu yandi majambo, umaze kumenya ko ikintu cyose uri kurakora gifite intango kigira n'iherezo, ukwiye kuba wicara hose ugatunganya neza, ukiyumvira ingene uzorangiza muri ubu buzima, haba mu vyerekeye ubuzima bwa Kristo, haba ivyerekeye kububatse urugo, ku banyeshuri amashure, ku badandaza. Igikorwa cyawe uri kurakora wategezwa kuba ufise intango n'iherezo y'urwo rugendo urimo. Haleluya. Ivyo rero birivuga ngo umunyabwenge yiyumvira ivy'iherezo ryiwe. Dusome undi murongo umwe, Musiguzi, banze shira amabazi, Musiguzi 7 umurongo 8. Thank you Jesus. Sinzi ko Derek yashitse, somera Musiguzi 7 umurongo 8. Iherezo ry'ikintu riruta itanguriro ryacu. Mviriza abantu b'Imana, iherezo ry'ikintu riruta iki? Munyishure, iherezo y'ikintu riruta iki? Ni nk'abo ariko baragereranya intango y'ikintu n'iherezo ryacyo. Kuvyerekeye Imana ibi bintu ntibinganisha. Ivuga ati intango y'ikintu irutwa n'iherezo ryacyo. Mu yandi majambo, ingene ibintu biheze nivyo vyiza gusumba ingene bitanguye. Mu yandi majambo, kuvyerekeye Imana umutima wayo nturi gusa ku ntango, cyane cyane umatanye n'intango y'ibintu, uramatanye n'iherezo ryavyo. Praise God. Abantu benshi kenshi nibananirwa batanguye ibintu, kenshi bibananira gushika ku iherezo ry'ivyo batanguye. Bibiliya ngaho ivuze ngo iherezo ry'ikintu riruta itanguriro ryacyo. Bana Imana, iherezo ry'ubuzima bwawe riruta itanguriro ry'ubuzima bwawe. Amen. Ati pastor, ubizi gute canke ubibona gute? Ndakubara ingenda bibona.
Bibiliya iri clair. Bibiliya ivuga amajambo akomeye cyane. Usomye hariya muri Matayo 13:13 naho nyene hasomera. Matthieu 13:13. Igituma mbabwirira mu migani ni kwiyo baraba batabona kandi iyo bumva batumva badatahura. Haleluya. Praise God. Vuga ati iherezo y'ikintu rirakomeye gusumba itanguriro ryaco. Vuga ati iherezo ry'ubuzima bwanje rirakomeye ni iry'agaciro gusumba iherezo, gusumba intango yavyo. Reka nakubwira Imana yanyegeje umunezero mwinshi cyane ukomeye mu iherezo ry'ikintu gusumba mu ntango yacu. Shakura ibintu byose nk'ubu birivuga ngo Adamu wa mbere wari umusha ufise ubugingo, ngabo Adamu wo hanyuma yari iki? Imwemi itanga ubugingo. Mwani majambo icambere nico gito paraporo y'icanyuma. Akana kambere. Aka kabiri shakurabe ubuzima tubaye hano kuri nose. Bibiliya itubwira ko ivyerekeye ibitsibo tuzohabwa n'umunezero tuzogira ukomeye cyane w'ubuzima bwa Kristo. Burya suyu turiko turabaho no munsi. Umunezero ukomeye cyane tuzogira umunsi ubuzima turiko turabaho hano kuri nose buzorangira. Umunsi tuzoza kubana n'umwami kwihereza y'ubuzima niho tuzokwinjira mu kunengesera k'uburyohe bw'ubuzima bwa Kristo. Mwana manimvira igituma kubera ko Imana itashimye kubishira mu ntango igahitamo kubinyegeza mu iherezo. Ni kubera iki Bibiliya ivuga iherezo ry'ikintu ni ryiza gusumvya intango. Praise God. Okay. Bibiliya ikongera ikavuga ngo ubwiza bw'inzu yo hanyuma ni bunini cyane gusumvya ubwiza bw'inzu ya mbere. Kubera iki ubwiza bw'inzu yo hanyuma? Kubera ko atari ubwiza bw'inzu ya mbere. Ni kubera kuvyerekeye Imana icanyuma yakibitsemwo umunezero, yakinyegejemo umunezero ukomeye cyane gusumba icambere. Bwana Imana ubandanije usoma Bibiliya ivuga ngo umusozi, uyu murongo wowe neza ko no usoma, reka ngo mendeke gusoma. Ivuga ngo umusozi w'Uhoraho mu misi y'iherezo, mumvirize ngo mu misi y'iherezo umugwa wubatseko ingoro y'Uhoraho uzokayangana cyane, uzokomera. Nga kubera iki mu misi y'iherezo? Kubera iki bitobo bunyene? Kubera iki mpaka mu misi y'iherezo? Ni kubera kuvyerekeye Imana intango cyangwa iherezo ni ryiza gusumvya intango. Igihe cyose vyerekeye iherezo ryamara vyiza gusumba intango. Alors n'ubu buzima ivyerekeye iherezo nagomba utangure kubishirako plus d'attention gusumba intango. Kubera iki? Ni kubera kuvyerekeye Imana iherezo ni ry'agaciro cyane gusumba intango. Hallelujah. Praise God. Ndavuga ngo Imana ishimwe cyane. Buri Imana nubona n'urugo ngo menje muri bisanzwe n'urugo. Urugo mu ntango menga biraryoshe kandi birashushe, mugabo mu iherezo biraryoshe cyane gusumba mu ntango. Ndiko mvuga urugo rwiza. Amen. Mwisi umuntu yafeirinze, reka nabwiye umuntu yafeirinze wari. Umuntu yafeirinze ni gihe ivyanyuma bibishe gusumba ivya mbere. Aho cumeye ko wafeirinze. Praise God. Kuko muri principe z'Imana yahisemo ko tuva mu bwiza tujya mu bundi. Mu yandi majambo uko umwaka ujako Imana yiteze ko biba byiza gusumba uko byari bimeze ubwa mbere. Aro intango yo gufeiringa ni gihe ibintu bigenda biragabanuka ku buryohe bitategezwa bitaguma biduga ku buryohe. Mu yandi majambo ikintu cyose cyategezwa kuba kiriko kirunguka umunezero uko imisi igenda, uko imyaka igenda, vyategezwa kuma biba vyiza gusumba uko vyatanguye. Amen. Alors kubera iki nazanye kino cigwa amavuta yo kurangiza neza? Mwemwe yavuye amishurira yuko ivyerekeye abantu bashira intango mu gutangura kw'ibintu, bashira inguvu mu ntango y'ibintu, mga iherezo ryavyo bakarinegrija. Mga ukuri nuko
iherezo ry'ibintu niryo rikomeye gusumbya intango. Bona Imana biratangaje ko umuntu arangije nabi nibibuka nuko yigeze kuba yatanguye neza. Ibintu abantu babirabira mu iherezo gusumba uko byatanguye. Alors c'est très important ko wirasira ko est-ce que ubuzima ndiko ndaplanifya ivyerekeye iherezo ryanjye ngene rizohera. Umuntu yatanguye atunze nitiza akakarorero hama agaheza kenye burya nta n'uwibuka ko yigeze kuba umutunzi. Umuntu yatanguye ari mwiza hama agaheza ari mubi burya n'ivyiza vyiwe vya kera nta n'uvyibuka. Bamuraba ngaho umenga nigeze akora ikintu na kimwe ciza. Niko bimeze kuko Imana ibanga ry'umunezero yarishize mu ntango y'ibintu. Ibanga ry'umunezero yarishize mu iherezo ryavyo. Praise God. Nibona nk'umuntu yahoze akorera Imana, aririmbira Imana, asenga hama kabivamwo. Uri Imana waruzi ko nibigera ivyarimwo nibigera babiha agaciro. Igituma batabiha agaciro ni kubera musanzwe bakubona nk'umuntu yananiwe igihe urangirije mu nzira utatanguriyemo. Alors uno munsi naje nizeye ibintu biri vyanzanye. Naje nizeye ko umuntu wese umwasi yo yarahenze agakura mu nzira y'ukuri. Reka ndababwingire umuntu nabi. Ingene umuntu aheza nabi ava mu nzira yatanguye. Praise God. Umuntu akiri mu nzira yatanguriyemo burya nayo yogenda arakwega amaguru azote bashike kandi aracyari mu nzira yo. Muga umuntu umwasi ngene akora afasha umuntu akamukura mu nzira yiwe y'ukuri hama agaca kumupushinga bakabandanya iyo azohereza hamaze kuba habi kubera ko gusa yavuye mu nzira y'ukuri. Alors c'est très important yuko umuntu wese atahura yuko inzira ndimwo niyihe uko inzira urimo nizo determine yuzohereza. Uyu munsi rero naje nizeye amavuta y'ubwoko bubiri. Amavuta ya mbere nayo gusubiza abantu mu nzira zabo z'ukuri muri originalite y'ingene vyatanguye. Ni muranyumva neza. Bona Imana aha rero umuntu ashobora kubandanya ari muri ya nzira nyene mbwa umutima utakiri uko watanguye. Umutima yatanguranye muri iyo nzira utakiri wa wundi. Amen. Ndakwanga karero nkatangura kudandaza amazi gutya mugabo ivyiyumviro vyanje shaka gufasha abantu, shaka gufasha ubuzima bw'abantu, ndiko ndaviza ingene ikiremwa citwa umuntu comererwa neza. Mugabo inyuma ya vyose nkahindura umutima y'amazi simbe nkiyabona nka contribution ndiko ndagira mu buzima bw'abantu, nkatangura kuyabona nk'ikintu kimpa amafaranga gusa. Urazi ibintu canjamwo canangura kuyakura muri karite yayo ya mbere kubera sinkibabaye ubuzima bw'abantu mbabaye amafaranga gusa. Hamuri karanyumva rero aracyakora vya bindi nyene ntarava mu nzira mbwa umutima nukiri wa wundi. Alors kimwe mu bintu vyanzanye no munsi naje kugira ngo umuntu wese agaruke mu nzira y'ukuri no mu mutima w'ukuri w'ivy'Imana yamuhamagariye. Praise God. Ico ni cyambere. Hama icya kabiri naje kugira ngo dusenge. Umwanya muri turaza kumara tuko turasenga kugira ngo umuntu wese ibintu vyiwe biduga bimanuka. Wani man umaze kubona ibintu bikinakaje ko kuduga bimanuka biduga bimanuka burya ko nagasinye kerekana ko ushobora kurangiza nabi mu vyo uri kurakora. Alors naje gusenga kugira ngo uno munsi umuntu wese amavuta amwe muyera amushire ku muvuduko apana gusa wo kujya araduga amanuka. Ibintu vyo kubandanya birabaho. Praise God. Ibintu vyo kubandanya ukabufisi nta imwe gusa yo kuja imbere. Naganire numwe na mwene data umwe arambwira ati pastor ati vraiment wewe ndagushimira Imana cyane reka arambwira amajambo nkayo. Ambwira ati jewe ikintu cyambugije gutera imbere twari twakirijwe rimwe. Ambwira ati ikintu cyambugije gutera imbere ati jewe naraja ku mucanwa nkakizwa ati haciye imyaka 3 ngacenda bivamo ngaca subira kwirigara nkanywa itabi nkanywa inzoga ati nawe uracyabandanya hama agacaca umwaka umwe ngaca nikangura ngaca ngaruka mu buzima rukristo. Ati ivyo rero vyatumye mu buzima rukristo ntavansa. Bano Imana hari ibintu
byo gutangura urugendo ku muriro ukarinda ururangiza ku muriro, kandi Imana iravyitwararitse ivyo. Bibiliya ivuga gutya, ivuga ngo niyo iha inkomezi abadendeukiwe, ngo kandi abacize intege ibasubizamwo inkomezi. Mu yandi majambo, kubera iki ivyo Imana igira byo gukomeza abadendebukiwe, ni kubera Imana ikurindiye ku iherezo ry'urugendo. Praise God. Burya nibaze ngo Imana irakunda intango n'ivyo, mugabo yegeye gushiraho intango ikikwiteka ku iherezo ry'urugendo rwawe. Haleluya. Ndakunda Bibiliya ivuga muri Yohana 15:16. 15:16. Simwebwe mwantoranije, Imviriza Bibiliya ivuga ngo simwe mwantoranije, ariko ni jewe nabatoranije. ariko ni je nabatoranije. Nabashizeho kugira ngo mugende murama imbuto, Nabashizeho kugira ngo mugende murama imbuto, kandi ngo imbuto zanyu zigumeho. kandi imbuto zanyu zigira iki? Zigira iki? Zigumeho. Mu yandi majambo, kuvyerekeye Imana, burya igiye gutoranya, igiye gushira ku mutima ibintu kanaka yaguhaye, ishaka ko ugenda urama imbuto, ugenda urama ivyamwa, kandi ivyamwa vyawe bigumeho. Umvize icyumviro cy'Imana. Burya Imana nivuze icyumviro cya uno munsi namye, ejo sinamye, uno munsi vyagenze neza, ejo ntivyagenze neza. Ku Mana Bibiliya ivuga ngo simwe mwantoranije, ahubwo nije nabatoranije, nabashizeho kugira mugende murama ivyamwa, kandi ivyamwa vyanyu bigumeho. Ntimwumva mu mutima w'Imana? Umutima w'Imana nuko ivyamwa vyawe bigumaho, nuko uno munsi wama, ejo ukama, hirya ejo ukama, ukabandanya ukama, ivyamwa vyawe bikagumaho. Vuga ati ivyamwa vyanje bigumaho, ivyamwa vyanje bigumaho. Naje nizeye ko noronka abajene bafise Imana n'abajene, kandi iyo Mana y'ubujene bwabo akaba ari iyo Mana y'ubutama bwabo. Naje nizeye ko ari abantu Imana yo mu bukene bwabo ari iyo Mana bazofase mu itunga ryabo. Apana abantu naratunze, naho rasenga, narahevye gusenga. Naje nizeye abandi bantu Imana yo mu bukene bwabo niyo Mana yo mu itunga ryabo, Imana yo mu buto bwabo niyo Mana yo mu busaza bwabo, Imana y'ubusore bwabo niyo Mana y'abapapa. Praise God. Birashoboka ko umuntu amentena ubuzima bwiwe gushika ku iherezo. Vuga ati nzoshika ku iherezo, ndabandanya ngashika ku iherezo. Sindi mu biyonjorora bakabivamwo, ndi mu bizera bakabandanya bagakira. Haleluya. Ndase ku buzima bwanyu no munsi, inkuru ivuga ngo urya yari iki, none ubu raba ingene vyabaye, urya yarameze uku, raba ingene yaheze. Iyo nkuru ndayase mu izina rya Yesu ku buzima bwawe. Sa témoignage ngo urya muntu ngo kera vraiment ngo yaramusenze, ngo yarasenga cyane, ngo kera ngo yari umwana mwiza, ngo kera. No, izo témoignage nk'izo ndazasa ku buzima bw'iri shengero mu izina rya Yesu. Vuga ati ndabandanya ndashishikara, ndabandanya ndashishikara gushika ku iherezo ry'urugendo rwanje mu izina rya Yesu. Amena. C'est très important kurangiza neza. Amen. Vuga ati kurangiza neza ni nkuru yanje. Kurangiza neza niyo nkuru yanje. Kurangiza neza niyo nkuru yanje.